Kunzi bishirahamwe BMBC tungiye kubaha ikaze kandi mu biganiro vyacu. Hama nkuko mubibona uno munsi turi kumwe n'umuyobozi w'ishamwe BMBC, hama akaba ashaka kutuyagira kubijanye n'umugambi BMBC Homes. Nyakubahwa muyobozi mukuru w'ishamwe BMBC, turazi yuko musabe mufise umugambi wa BMBC Homes. Hama muri uwo mugambi biraboneka yuko amazu azoba azimbutse. Mbega murusigurira neza uko bizoba bimeze, azoba azimbutse gute? Yego urakoze. Usanga amadara azimbutse. Arazimbutse ubwa mbere ho azoba ari amazu aheze. Urabona ngaha hariho ibintu vy'uko usanga n'abantu kwita nk'abakadre ngaha mu gihugu amazu igihe bayinjiramo akiri amashanti, umuntu akamara imyaka myinshi ariko araheraheza kugira inzu aza kuyishira kwirangi rya nyuma nk'imyaka nyuma y'imyaka 10, atari kubera yuko badakunda ibiheze mugabo kubera ko bigoye kubaka inzu ngo uruhuke iheze. Rero twega azora amazu aheze mugabo uravye amahera agugwa azora amahera atari menshi, vyerekana ko intumbero yayo atari yo kugira gusa turonka amahera twebwe inyungu turonde oya, nugira kwanda ro systeme abarundi banza babone ko imarisha neza, sivyo? Rero nk'akarorero turafise nk'inzu igurwa sasa nka 9 million, turafise inzu igurwa sasa nka 9 million, miliyoni 159. miliyoni 159 z'amarundi, ifise ivyumba 4, kagira n'igikoni ca kijambere, kagira nabijya bindi ntasanga afise utubarza n'ibindi, ikabiri muri parcelle. Urumva ufashe nka parcelle tugana tuko turubaka nubu tuvuze twa 2,200,000 kuri arimu boca baduha ubunyene nta n'ukwe dukoze gurisha, nuko atari yo ntumbero tuko takorana muno mugambi tuko dukorana na banki, siyo ntumbero tumakora immobilier nyene kujya ikorwa mu bindi bihugu kandi biko bigenda neza. Rero fatiye kuri ivyo mi parcelle nziza cyane y'ahantu hazimvye hateye imbere hafise ibintu byose munakenera, ushobora gusanga ibintu byinshi munakenera. Inzu igwaye mahera ukuvuga ko dufite nkaho twovuga ko dufite rero inzu miliyoni 100, zizu naho zigwa miliyoni 100. Hanyuma rero usanga rero hari nk'ubuhinga butari n'ahandi, donc ziradimbutse cyane gose murakoze. Sawa, hama nkuko tubona hano ku gicapu inzu turabona yuko azoba ari za kijambere, zizoba zimeze gute? Inzu uravye igicapu ngaho urabona ko umengo zizoba ari za kijambere koko? Yego cyane, turafise amakategori atandukanye, twashatse ko abantu bafise background zitandukanye nabo bafise background zitandukanye, nuvuga bafise ubushobozi butandukanye bashaka kuronka nk'amazu. Twaratunganje ku buryo dufise amazu iyo navuze n'inzu niyo izimbutse, kazo iri mu rupangu ruheze n'amabarabara aheze n'ibindi byose. Rero hazo harimo n'ibindi bintu reketse amabarabara nk'amatara n'amazi yamaze kwashika abakiriya bacu barabonye ko bihari, amazi ho hora nakwiye gose, ni ya projet mwumva igomba ironse amakate mashasha amazi aho tuma kubaka harose nkeje amazi meza kandi menshi, meza kandi menshi, hariho amatara, hariho amabarabara, hari habite ni quartier, mugabo kandi harimwo ubundi buhinga umuntu azoba muri iyo nzu kete ko zoba ziyagayaga ziheze ziri mu rupangu zimeze neza, amabarabara byose ibintu ari ibintu bizoramba cyane. Umuntu azoba ashobora kuronka inzu irimo nk'akarorero internet hagufi, internet hagufi, vuga kwanza nk'ibya security, hazoba hariho amakamera acungera umutekano muri iyo quartier. Mwe muzo kuryamira muzi ko hariho tour de contrôle iri kuragera abinjira n'abasohoka, kandi mu buhinga bwa none hazoba hariho
internet, hazoba hariho fibre optique ku buryo nk'aba vacances canke aba investisseurs bahaba bashobora kumenya ko bashaka gukora connection iri fort bagakora nk'akazi bibereye muhira. Hazoba hariho systeme de communication interne ituma abantu bari mu vyumba bashaka kuvugana entre, systeme ishaka gutuma abantu bari mu vyumba bashaka kuvugana entre ata muntu ubona nk'ubu dufate nk'umuntu aryamye nk'umudamu agomba gutanga ordre mu gikoni, systeme ikora ngaho iragora, usanga ari mpaka arinde gushikayo. Ariko ngaho ibintu bizaba bimeze gutyo hazoba hariho systeme ikora uko oya. Donc uburyo bwo guhanahana amakuru muri mu nzu imwe Yes. utarinze kuva aho usanzwe uri. Yego cyane, systeme izo bihari. Tuzogira systeme y'ukuntu umuntu abona umuntu yinjiye kuri portail, hajye umuntu akudodora kaje kwinjira iwa kuramutsa ukamenya uwo ari we. Urumva n'ibindi bintu byinshi. Hanyuma hazoba hariho muri rya quartier hazoba hariho gym. None umu boss canke yitahiye nkayi Bujumbura usanga umuntu abigira nka rimwe mu ndwi kubera asanga ari mpaka muri ville canke quelque part dans un quartier, mugabo aho nyene hazoba hariho gym mushaka kwegamugara mu musculation, hazoba harimo cinema aho nyene, piscine publique aho nyene, voilà. Hazoba harimo kandi ahantu bashaka kugira abanyeshure etude n'ama alimentation ibintu nk'ivyo. Nahandi biri mu gihugu nta yindi quartier imeze uko, nta yindi quartier sinzi ko zimirije mugabo je sais pas. Hazoba ari ryambere imoneka rimwe. Kandi projet yankuru bazobibona abantu, hanyuma amazi agacagwa ayo mahera twavuze. Ni nkaho ari projet nta muntu abishoboye yarakwiye kwigira. Naco gituma mubona ni banki yemeye yuko twikorana kubera ko arabona n'amazu naho uzoza kuyubakisha ugacuvuga ati ngurisha ko yatadindi bizaba bisa mu gihugu ntuzobura umupreneur. Donc utaraheza no kuyirihinduka ukavuga ati jewe bazoshaka kudubura amahera. Urumva c'est très important. Turi ngaho nyene muzi yuko hariho ibanki muzo muri kumurakorana. Mbega bizogenda gute ico twokwita procédure d'achat muri mu Gifaransa? Ushaka kugura bizogenda gute niyo banki muzo muri kumurakorana? Ego ibanki izo finance ino projet eko turi entreprise bazi twaragize amakontra yo gukorana amasezerano atwemera ko twanariza twiga amadosiye y'abakiriya, twanariza amadosiye y'abakiriya twiga profile yabo, hanyuma ibanki ya finance kubera yuko expertise yacu barayizi cyane tumaze no gukorana ibindi bintu barazi ibyo twashikoranye. Rero urumva ntabwo baba badufise kandi murazi kwitera ari iwacu. Yego rero twebwe umuntu azana dossier araza ngaha kwanza canke kuri arinye kuri internet, kuri WhatsApp, kuri email dukoresha barazibona ku ma communication yacu, hanyuma akadukontakta, hanyuma akatubaza amakuru elementaire nk'amakuru menshi abantu bambere badani zikugwa gute. Turafise amazu ya 150 millions, 159 249 millions, turafise amazu ya 380 millions, turafise amazu ya 500 millions kuduga. Amwe akashaka gukoresha nka familiare, ayandi akaba yokoreshwa nka commercial, umuntu agafata inzu nini akayubaka akayikora nk'ama appartement. Murumva ko ata muntu azobaka inzu azomaramara kuko ari amazu adafise technology atahandiri, nta muntu azohaza avuga ngo ndarusa ahandi haharuta. Urumva ari nk'umuntu azoshima gushikira ngaha nyene kandi ahantu facilement accessible kwibaba rikuru bagomba barabona rikurira iye ricanga ku mutakura rigenda aha mu Carama hazoba hari hameze neza. Numvise barasinya n'amasezerano yo gukora la route yica hariya, mwarabibonye mwese. Rero amaze kudukurikirana akamenya aya makuru y'ibicira hanini ari nk'abari kure turabahaye andi makuru supplémentaire technique, mugabo nk'abari ngaho kugira vyorohe baraza tukabereka ukuntu amazu azoba atunganije kuko n'ama modification intérieure arashoboka ko turi kuri etape bishoboka, hamwe umuntu inzu zosohoka irimo utinzwe vye vyose. Rero hanyuma ivyo maze kubishima
aca asinya kontra itongo tugomba kubakamo nta muntu arashikamo ngo avuge ngo unarabonye ahandi haharuta kuko urumva ubu abantu baraba eske ahantu hameze neza hari habite hameze neza hari ibyangombwa hanyuma nta myuzure izontera nta nkukura hanyuma la entreprise yubatse ivyo bintu irabishoboye uko ni naco gituma ni banki yadeye kuri projet kwavuga bati baraba na profile kahise ka entreprise barashoboye ibintu tuvyamamo ibi turiko turakora ngaha turamaze kubikora n'ahandi hantu n'ubu turiko turabikora kandi henshi ama equipe yacu ariko arabikora niyo azokora haje urumva abantu barazi ko n'amazu nikuza gukuyengeza barazi ko n'amazu azoba ari amazu y'abantu bakora ivyo bintu nyene n'est-ce pas b'abanyamuga hanyuma rero tumaze gusinya contrat aca ari ha 20% yama ikigudu c'inzu yahisemo kuko amaze gushika ngaha hari giye n'ibishiro adusaba ibintu bituma bihinduka twavuze ko ari akijambere mugabo ushobora kurokomanda ikindi kintu kakarashaka gusaba ati piscine mu inshiriremo iyi piscine naho yiwe personnel atarimo public avuga ati naje nakene yiwanje mu panga ashaka gusaba ati byumba agura inzu kunuku nuko kuko adona parcelle atari mato nkaya nyine asanzwe yari Bujumbura twegere igiciro tujana gusaba financement ni igiciro finale y'icyo twumvikanye cyari sinya contrat rero hanyuma kare 20% ayarishe ashayiraramira inzu yo zikorokerako ubu nivyo barimwe mu bisanzwe ubu nk'abade kugira ama contrat ubu nivyo barimwe bariko barakwiza ama depot kuko nk'abari kure usanga bifata umwanya kugira ngo depot uri muri Amerika muri Australia kwiza miliyoni nka 30 40 hari gusanga bidakunda ko amera yongikira ku munsi umwe nivyo barimo no kuvuga abambere bagikwiza mudashamana hari yadutanguye voilà barabonye mugo ko twakurotiye nibaza ko twaragize clôture provisoire y'ishantier alors nivyo novuga hanyuma rero ngiriko ndabandanya amaze kuri hari 20% banki ci finance le projet puis présence contrat twagiraniye nawe umuntu ci finance le projet asubira kuri hayinjiye iyo nzu urumva n'ibintu vyiza nyuma y'ikiro kingana gute okay maze kwinjira nyuma y'ikiro kingana gute biratangura kuri urumva ari she twege procedure zo urabona administration nta misi kuko si project tuzariye gusigura muri banki ni project dukorana nta mezi zo canke ibiki bizaca banki ki débloque des semaines canke imisi mikeye yo financement yitega nk'amazu mato atari ama etage 3 semaines peut-être 3 mois à 4 mois novuga reko ni entre 3 et 6 mois biva yinzu yari yose muhitamo amezi 3 gushaka kuri 6 yari yose naho ibyo baye etage sivyo umuntu akaba yinjiye mu nzu yiwe kirumvikana urumva rero ukurikije ibyo mvuze kuri procedure nabize ko amazu abaheze fini dazo quartier tayindi nyene bisa nimba aho bahari nk'amazu mato mato mugabo kuvyerekeye standing facilité ziri ndani ntani bizabiri ubona ngaho umuntu ashaka kubaka inzu subiye nyuma gato kadoshabere ngambajije ati zimbutse umuntu ashaka kubaka inzu akayaza nk'asase nka miliyoni canke 200 miliyoni mugabo akaba atarayikora ataracubaka itunganije neza mu rupangu hakiri yavu canke tarahera kumwe bibira ati inzu yarangiye yaje twebwe hose hazobiheza uko tutotanga inzu ku ideni idaheze nyene yo hava keneye kuzoyimaririra sivyo irumva ivyo kontra niyo ushobora kuba applicable hanyuma rero yego ni ivyo ngira ngo bandanye hama kuvyerekeye ikibanza umugambi ukora uko urarangukirwamo cyo kwemeza yuko kimeze neza n'igiki urumva mukuru y'igageze kuvuga ko mu Burundi hariho ubunebwe yageze kuvuga ko mu Burundi hariho ubunebwe namara tufisa kwidatunga uravye by'ukuri mu karere usanga dusaba kwidatunga bakeyi ufatiye ku bindi bihugu parce que abarundi batatara parezo opportunity kurinduka barinduka kandi baragira ubunebwe no mu bihe bitabereye igihe dufata nk'abandi mu bindi bihugu baba bariko barakapara abarundi baraciye ubwenge gose abarundi mugabo baza kwibona bwa nyuma n'est-ce pas je giti mubona mu kwa gatanu tukitanga kwimvira no projet
abantu batuzi bace bavuga ati jewe ndimwo. Rero wavuze uti iyo tere ntitwoyisigura twebwe nibaze bayirabe nta na effort no shiramo ni nziza cyane bayibonera ni nziza cyane tere nyene gose umuntu wese nibaza ko ndibuka ko enkirimo yaje akavuga ati je ngomba ngurisha office nina heza kwagurisha mutaraheza n'umuharo ntumugihanzo waza ati nzoshanda shire depo hanze neza gose heza hagufi hagendeka neza ivyibarabara rishikayo rimeze neza ryagutse route principale aya maerene sivyo yaje mu gisagara nkuko tuvuga ati aha kuri erene canke kuri erene 3 canke giza cyane ngira ryagutse n'usumba yandi rero sinoda gusigura ibintu birebire ahantu ushaka gufata bisi a 2 minutes uvuye muhira ija kujana muri ville ahantu fibre boutique izoshika hari amatara n'amazi dans un quartier habité ata inondation canke erosion ihaja donc sinovuga ibintu byinshi rero abashaka kubaka bumva bari interesse nibakuru ubunebwe nibaze ko haraba ishiye ku rubuga ego sinoza kuvuga ibintu byiza nko kuri aho ndabisigure byongora baze bishikira uzohasangaho ntazohagaye kuko nibaza ko azogera igihe sinzi ko ari mu kwezi kuzo canke mu mezi aza tuzobwira umuntu uti waje uteba sivyo hamwe rero umuntu tubwiye ati waje uteba ego tutariko turagurisha mugabo hamwe umuntu tubwiye ati waje uteba kandi iyumvira ahantu bagura hataratanga kukubaka bagafata ati urumva aha ni banki yemeye gushiramo umutahe mwibaza ko hameze gute ni heza cyane ntabyo niko ndavuga abantu murakoze muyobozi akabazo ka nyuma turazi yuko ishirahamwe risanzwe ryubaka amazu menshi atandukanye ifise yubaka none akabirya kayo mazu kuzotandukanye ko yandi mazu musanzwe mwubaka canke yandi mazu abantu musanzwe bubaka nakahe urakoze gose kuvuga nico kintu musanzwe muri BMBC dusanzwe turi specialize muri ibintu byo kugera ama projet dukora n'abantu baba bari ngaha mu gihugu canke bari muri diaspora canke abakorera mu mahanga canke tukaba dufise experience ndende y'imyaka 10 dufise ama equipe amenyereye bino bintu dukora abantu nyene baba komanda muri ibintu byo kubaka kuko urumva hariyo difference ntitugendera kuco bita gusa BMBC ni entreprise igendera kuri abantu nakana nakabishi gose nk'ubu bamwe bamwe ushaka kumenya niyo bari naho bazi nakari ngaha mugari ku mashante yacu sivyo rero iyo projet irabandanya ufise itongo iwe mugabo yifuza gufinansa wenyene turabana tubakira abantu amazu matongo yabo umuntu akaja magata afise ishante mu Kanyosha projet shaka BMBC ziyubake turi n'utwa tubikora ndafise itongo mu Rutana mu Cankuzo hehe ngo munyubakire niho turi mu Rumonge badutukare turi mugabo rero ayo mazu twubaka matongo yabo hari ibintu bimwe kumbura usanga bitazoba bihuye n'ibi kubera ko aha muri rutongo urumva senuki avo aménager a à Z hazoba harimo touche yacu ugihera gusa ucinjira kuri mwibarabara uzobona ati ahantu ntihasanzwe sivyo ahantu ntihasanzwe kuko rero nico kirimo nk'ivyo bya fibre boutique ushaka uzakubakira ahantu ugasanga etete iwawe ntihoshikayo ugasanga uzokoresha wifi yari ahantu bigorana gace bigorana sivyo mugabo nkahira hashika ibyo by'ama piscine publique ahantu rafraîchissement muhurira cinema gym n'utundi iyo système de sécurité tuzokwinstara ndashaka kudakunda ku muntu afite itongo giwe urumva naho tubana tubakira rero hari ibintu bikunda gusa iyo abantu ari bakoreye hamwe nanga bavuga ati twese turi hamwe ibintu bigenda neza rero ubishoboye uzabona no projet mugabo uwumva ayoboka ibaho gatongo kiwe hari afite parcelle nziza yagutse gusumba nk'indi tuko turatanga urumva shabaga ati nzokubaka iwanje mugabo no kuraba neza ko izi facilité nimba yozungukirako yoza kwebeseza ngaha hanyuma ikindi cyane yumvira ni nko mu bintu byo kuzogurisha amazu kuko ni investissement hari umuntu azoyubakisha agacavuga ati haciye kwezi kumwe ndarasundi umuntu andubura hamwe mahera menshi hajya bizaba byoroshe ko ari ahantu hari organize muri buryo nakubwira
adoshobora kuronka ubuzoba yaguze muri BMC Homes kugurisha inzu byoroshe gusumvya ahandi hantu kuko hazoba ari ahantu abavakansiye bashikira neza bitagoranye n'est-ce pas ameze neza ukuntu hari organize kandi muri quartier ifise standing ishasha ushaka kubaka inzu nziza ugasanga ahantu muri quartier yubatse ni wenyene ifise wenyene canke ibintu ndavuze ntibishoboke mugabo hajya abantu bazohashikira kandi amazimbutse bien sûr navuze ko aya mazu tuko turubaka ahantu hose muri quartier yoba imeze nk'uko atamuntu yoyica nta nzu yasase nka 9 miliyoni woronka ahandi hantu imeze gute nzimeze muri 300 miliyoni kuduka kandi ari amazasanzwe je novuga nti hari ubutandukane bunini buhari naho projet yo kubakira amazu abantu matongo yabo ibandanya mugabo hariho barrière jute yego nivyo murakoze. Sawa turabashimiye cyane muyobozi ko ayo makuru meza aryoshe mudushikirije kwijanye n'umugambi BMBC Homes hama twifurize abakunzi bacu bandanya badukurikirana ku mbuga ngurukana bumenyi zacu yaba Facebook, Twitter, YouTube eka no kuri website. Hama iyo mwubatse mwubake neza. Yego murakoze namwe iyo mwubatse mwubake neza na BMBC mu kwifatanya ni projet ya BMBC Homes mu myaka iza twara tubabwira yuko akari nyuma gahinda nene twabivuga mu ma interview nkuko nyene twaravuga ati akari nyuma karahinda kuko abantu bakunda entreprise gushika ku bintu bikomeye baguma dukurikirana nkuko bivuze bazaramenya ama offre menshi mu byo kubaka hanyuma twege twarabwiye ko mu bwana biheze tudanaza experience reputation nziza nta mukiriya yavuga ati kajya kantu kameze neza mugo nta mukiriya twebwe ari doga ngo haya akazi twebwe kirumvikana kandi badukoresha batari ngaha benshi rero mudutumbere hanyuma mugabo kandi hari ikintu wari wabaje kare ndacongera ko ngira ngo ntacu bitwaye hari abakiriya bariko barabona no babwirwa n'abagenzi babo nabonye ko bari hanze ukazabona amadepia yacu n'ibindi bintu bya BMBC ibintu turiwe turabishoboye umuntu ashaka ko tugere no projet yo mu gahahe canke ahandi naje ku mbuga zacu kuri YouTube nk'akarore turafise ibiganiro byinshi kuri Facebook ibiganiro byinshi vyerekana iyo twavuye hariko na article yo mu 2012 ushaka gusanga ko na communication twageze muri 2012 tiko dukora ibintu byacu byo kubaka n'ibinyamakuru byinshi mubona ngaha bitarabaho sivyo ntiturabejo rero turafite experience yorasira umuntu wari wese ibereye kurasa umuntu wari wese turafite experience muri architecture construction n'ibindi kandi si ibintu bishingiye kuri jewe David canke wewe ahaye nicaye hoza ubundi umuntu akavuga ibinyene kandi akabihagararira bwo muri BMBC rero niba dukurikirane turashoboye bino bintu sivyo n'ahandi hantu batuzeze imigambi nayifuza ama projet manini batuzeze ama projet tubategure tuyabakurikiranire ni ibintu dushoboye cyane dukora neza ego kandi bizeza ama team manini murakoze iyo mwatse mwake neza